bintu tuzi by'abanyembo abagabo barafise ingeso yo kujya cyane kujya byinshi kandi nkaba numva ko ababo arabona kunda kujya umwumbati ubwo rw'inyumbati n'akaboga inyama. Nta wundi muntu yoshobora ubwo rw'imyumbati atarongo. Bona abantu ibintu by'igugu batavyereko. Donc abantu barengo ntibakunda kwa bareba. Je nafatiye kuri tayi. Kana abanyembo nta banga. Hari ibintu abantu bishizemwo ngo abantu bahabigenza uku canke barehuku canke basuku. Niho twumva ngo ababona aba canke bameze uku. Twifuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Jewe nitwa Hitimana Charles. Jewe nitwa Nahinganje Brice Aldrin. Jewe nitwa Armel Ayabagabo. Jewe ni Kubwimana Donfasi. Jewe ni Kwizera Raisa. Nitwa Dushime Ashira. Urugwaruka rwose dufise hano umwe wese afise uko azi umubo. Nubu tubicisha mu biyago bifashishije ibyo bazi no mu tubazo babazanya baratora umubo ari muri bo. Mu bivugwa ku bakomoka muri iyo ntara kama harimo ko bo bavugira hejuru bakunda akaboga mbere ko no kubika ibanga byo bibagora cyane. Muri aba none mwibaza ko yoba arinde. Uwo jewe mwisemo ko ari umubo ni Raisa. Bavukana bwa mbere ari abana 9 n'abana 9 hama bon d'après je nkunda kumva ku babo sinzi mu muryango iwabo yuko bose bavukana ku bavyeyi bamwe wosanga bavukana ku bavyeyi batandukanye. Urumva yuko abana 9 muri iki gihe menga ni benshi ukuntu. Hama cyane mwaza ngo entre ubugari bw'ibigori bw'inyumbati akunda iki ambwira ngo akunda ubugari bw'imyumbati kandi nkaba numva ko ababo arabona kunda kujya umwumbati ubugari bw'inyumbati n'akaboga inyama apanirengarenga bivanye naho umuntu aherereye canke isombe. Ni kuri ibyo bavuga ko babo barondoka cyane kandi bakunda ubugari bw'inyumbati kandi umva nyine bavukana ari benshi umva niwe noduma ku rutoki. Ashiri yambwiye ko ndagarika imyumbati kandi aho kantu n'ahandi hantu bakarigiye kuko ahandi nibaza ko nta n'umuri yo mbere atari imbo gusa muga gusa ko abikoza niko atambwiye kuko yakambwira nacamenye neza ko ari umubo. Je ndamuravye Ashiri ni umubo yemewe akwiye. Gerageje kuraba byumviro by'ibyo twavuganye n'aba bandi bari nyuma yanje nasanze bose barababo ati kubera ko nafatiye ku kintu ko numva ngo ababo bona abantu ibintu by'igugu batavyereko nkaba nabajije bose bakambwira ati twebwe ibintu by'igihugu ni dushaka gutwara dushaka gutwarwa donc dushaka kuri businessman nta kindi niyo mpamvu navuze ati aba bose bari ngaha nababo. Nibajije yuko yo bari patient kubera barabatubwira yuko abantu bakunda kujya ibugari bw'imyumbati kenshi atana kimwe ngo buba buri mu ntaco ngo buba buri nire. Donc abantu barengo ntibakunda kwa bareba. Je nafatiye kuri tayi nca ndabona yuko umuhungu kuba ndavye tayi yiwe ndamubaza nabi wabo uko bareha nambwira ati umwe ni muremure andi baragereranye naciye niyumvira yuko ashaka kuba ari umubo. Umunyembo kinasanze ari Raisa. Niyo nikeka cyane. Ubwa mbere Raisa namubajije ibintu bavuganye n'undi muntu avuga yabimbariye. Cyabaye cyambere kana abanyembo nta banga. Cyabimbariye. Icya kabiri abanyembo naho bakunda gukora ubuzi hari ubuzi badakunda gukora. Cyambere kurima. Uyu Raisa namubaje ati uheruka kurima ryari? Yambwiye ati ja nta naho nibuka. Ni kuvuga nta nazi yuko yoba yaranavyigeze rimwe uri iburi. Nibaza ko bari umunyembo kandi niwe ni Patient. Bon je Patient nabanje ndamubaza ku bintu tuzi by'abanyembo ubwo bakunda kujya akaboga burya abagabo barafise ingeso yo kujya cyane kujya byinshi. Rero je namubajije ndamaze ati umuceri uriye kugira umve ko uhaze arambara ko nikiro ashobora kukimara kiro cy'umuceri. Ndamubaza ati kuruzi abanyembo n'abantu ibintu by'amata ntibavyeka kuko inka
ntibazorora cane n'iburi buri ingurube na zingurube sinzi ko bazikama amajije ati entre y'amata n'inzoga ikintu mvonwa ni ikihe acambwira yuko amata nyimba batayamuhaye akiri umwana kiconka nta matarano Charles nta numwe yigeze yibaza ko yoba ari umubo baratanga inyigisho bakuye mu gakino hariho amashusho ahabwa abantu bivanye naho bava canke bivanye n'imiryango bavamwo ugasanga barabibitirira ariko ugasanga inyifato yabo siko itegerezwa kuba imeze kuko umuntu naho yaba avuka mu muryango runaka si ngombwa ngo asa n'abanyamuryango avukamwo aho umuntu avuka isi nuko umuntu yifata ni ibintu bibiri bitandukanye ingaruka mbi bishobora kugira nuko umuntu ashobora kwagirizwa kuvuka mu karere kanaka ugasanga hari abantu benshi bariko baragwa mu mporero canke ugasanga hari gihe umuntu hari ibintu atari karashikako muri kazoze canke mu byo yifuza kuronka canke gukora bitumwe nuko bavuga ngo abantu ngo bahanahanaha iki kintu ntaco bashoboye nkuko basanzwe bavuga ngo abanyembo ibijanye n'intwaro ibyo ntibibaraba ushobora kuba wifuza kuba umutegetsi kanaka kandi yotwara igihugu canke ikindi kintu neza muga kubera bakwiketse canke babonye yuko umeze nk'abariya ukaba urabuze iyo chance yo gukora ico kintu urumva ibyo ni ibintu novuga yuko abantu twoza turananje nishizemo kumva nanje hariho nagirije ko hava imbo muga batavimbo ni ibintu novuga yuko twoza turahagarika kurumva bituma haba ibibazo mu bantu ibintu bitobaye ugasanga umuntu ko wikanga ava imboka natari yava cyangwa ugasanga mbere ni yava mugabo nta nivyo waruzi ukwihenda kurashoboka ku muntu wari we wese umuntu akihenda ku wundi akaja kumushira ko ibintu bamwitirira mugo ugasanga neza na neza sivyo abantu bose bavimbo canke bava mu karere runaka ntibaca bagaragaza inyifato ijye abantu bagomba kubitirira niba ushaka kumenya umuntu akerema uwo ari we umwegere umubazi ava yuko ujije umuntu ukavuga ati ugavukana naha banza umwegere umuyage umubaze akerema yava ntucumenya ukuri